Unyemerere ntangure ano makuru nkusuhuza. Ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu c'u Buganda, mu gihugu ca Kenya, mu gihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Rwanda, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'amagara y'abantu, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, hama nyene ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya kurungika umwanya ku mwanya kandi bigushikeko ku gihe mu buryo butosoye kandi butomoye. Ano makuru nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru itari nziza ivuga ku rupfu rw'umunyororo Merveille Shurwe ry'Imana ndetse n'ububegito bwa Procureur General Felicite Nishemezwe. Umunyororo Merveille Shurwe ry'Imana yaritavye Imana ku wa gatanu uheze igenekerezo rya 25 z'ukumunani 2023 mu bitaro i Gitega. Ivyo vyabaye mu gihe Merveille Shurwe ry'Imana yari yarejejwe na sentare nkuru ya Gitega ku wa 21 z'ukumunani 2023, ariko Procureur General Felicite Nishemezwe haranga kumurekura. Abaganga b'i Gitega bari basavye ko Merveille Shurwe ry'Imana yonyarukanwa i Bujumbura kugira aronke abavuzi babishoboye. Umuryango w'umuhisi ukaba waratakambiye Procureur General Felicite Nishemezwe haranga kumurekura ngo aje kuvuzwa. Felicite Nishemezwe yabonye Merveille Shurwe ry'Imana acikanye aca aranyaragasa asohora urwandiko rwemerera umuhisi gusohoka ibohero. Ako ni akamaramaza mu gihugu. Merveille Shurwe ry'Imana yari yahagaritswe muri Ruhuhuma 2023. Kuwa 22 z'ukwezi kwa kabiri 2023 i Gitega muri karitsiye Musinzira harafashwa abantu 24 bariko bariga uburyo bwo kwitunganiriza imigambi entrepreneuria, bakaba bari bahurikiye mu ishirahamwe Muco ndetse no muri koperative Buzoka. Abo bantu bafashwe bagirizwa ko bari mu bahuza ibitsina babisangiye homosexualité, baca barapfungwa. Kuwa 21 z'ukumunani 2023 sentare nkuru ya Gitega yaraciye urubanza, ababuranyi bararumenyeshwa. Sentare yaremeje icaha ku baburanyi indwi, ica ibahanisha umunyororo w'umwaka. Ababuranyi 14 basigaye sentare yarabejeje ica irabarekura. Muri abo sentare yarekuye hakaba harimwo Merveille Shurwe ry'Imana. Naho biri gutya ariko Procureur General Felicite Nishemezwe ntiyigeze yemera kubarekura. Kuwa 24 z'ukumunani 2023 umukuru w'ibohero rikuru rya Gitega Josiane Nishimwe yarandikiye Procureur General Felicite Nishemezwe amusaba urwandiko rurekura abanyororo baherutse kwezwa na sentare. Josiane Nishimwe yibukije Felicite Nishemezwe ko ingingo y'amajana 262 yo muri Code de Procedure Judiciaire ivuga ko iyo uwupfunzwe vy'agateganyo yejejwe na sentare canke agacibwa gutanga amande gusa haca arekurwa ubwo nyene, naho parake yoba yunguruje urubanza. Felicite Nishemezwe we ntavyumva gutyo. Uwo munsi nyene yaciye yunguruza urubanza yongera gumiza mu munyororo b'abapfungwa bose. Amanyanga ya Felicite Nishemezwe amaze kumva ko Merveille Shurwe ry'Imana aremvye. Kuwa 9 z'ukumunani 2023 umuganga Manirakiza Jean Marie wo ku bitaro bikuru Hôpital Regional vya Gitega yaranditse ordonnance médicale isaba ko Merveille Shurwe ry'Imana aja kuraba umuganga w'umuhinga i Bujumbura, kubera yabona ko Merveille aremvye n'ingwara y'igitigu, bakaba batagira umuhinga i Gitega. Abaryango babikojeje Procureur General Felicite Nishemezwe yaravyanse. Aho sentare ifatiye ingingo yo kurekura Merveille Shurwe ry'Imana, ho abiwe bagize bati Imana iracanye, duca tumujana i Bujumbura. Felicite Nishemezwe yabandanije kunana.
ku wa kane igenekerezo rya 24 z'ukumunani 2023 hamaze kumva ko Merve Shurwe ry'Imana ageze ku mpyiro. Celestin Ishemezwe yarasohoye urupapuro rurekura Merve Shurwe ry'Imana ariko arurungika rutagira ikimangu kashe, bisigura ko ata agaciro rwari rufise. Bukeye ku wa gatanu igenekerezo rya 25 z'ukwezi k'umunani 2023 yumvise ko Merve Shurwe ry'Imana yamaze gucikana, Celestin Ishemezwe yarakebwe ati ibi bintu bizohava binkwegera, niko gutuma ko rwa rupapuro yari yaraye asohoye rutagira ikimangu aca asohora urundi rufise ikimangu, ariko agumiza ko itariki ya 24 z'ukumunani 2023 ni ukuvuga ko Celestin Ishemezwe yatanze uruhusha rurekura Merve Shurwe ry'Imana yamaze gupfa kandi yararumwimye hakiri muzima. Intumbero Celestin Ishemezwe afise niyo kwagiriza umuyobozi w'ibohero rya Gitega ko ari we yasamaye, yaretse gusohora Merve Shurwe ry'Imana kandi yari yamaze guhabwa urupapuro rumurekura. Si ubwa mbere tuvuga amanyanga ya Celestin Ishemezwe. Kuri runo rubuga haraciye iminsi tubahaye inkuru y'umunyororo yitwa Atibu Japhet afise imigenderanire idasanzwe na Celestin Ishemezwe. Yakubise mugenzi we kugeza aho acikana, ariko Celestin Ishemezwe abigira akamizwe n'ingoma, ahubwo ahana abanyororo bose bariko basaba ukuri kuri iyo dosiye. Twarababwiye ingene uwo munyororo kubera ubugenzi bwe na Celestin Ishemezwe yiryamira hanze kugeza n'aho yasohotse akaja gukora ubugeni n'umugore agira kabiri mu Kayanza, mu nyuma urugo hakarushinga i Bujumbura hatacamira. Imyidogo yerekeye Celestin Ishemezwe ni myinshi cane, ariko we akavuga ko ari intakorwako kubera ubucuti bwe be n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Umuhisi Merve Shurwe ry'Imana yavutse mu mwaka w'1990 mw'Ihigiro muri komine n'intara ya Gitega. Yari yubatse, urugo rwiwe rukaba ruri ku mutumba wa Ntobwe muri komine n'intara ya Gitega nyene. Turahojeje umuryango wabuze, dusavye ko Procureur General Celestin Ishemezwe yokurikiranwa, ntabereye kuzezwa amabanga y'ubutungane. Nayo kandi womenya ko uyu muriko murabona ku isanamu yatanguje 300,000 by'amafaranga y'amarundi, none ubu akaba ashora imiswi y'inkoko 2,000 ku kwezi. Uyu ni Manirumva Diebo, umusore wo ku mutumba Mparambo muri komine Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke. Ivyiyumviro vyo kwiteza imbere abicishije mu bworozi bw'imiswi y'inkoko vyamujemwo kuva mu mwaka w'2017 akiri mw'ishure rya Lycée Gisenyi. Akaba agira ati nta mahera nari mfise, ariko hari vyinshi niyimye maze ntangura kuziganya amahera make make naronka. Mu mwaka w'2018 nari maze kuziganya 300,000 by'amafaranga y'amarundi. Ayo niyo naciye ntanguza umugambi. Naranguye imiswi 150 ikivuka, ndayikuye ku Mutoyi mu gisagara ca Bujumbura kugira nza ndayigurisha ikwije ukwezi kumwe. Narunguka cane, ariko nta vyama vyera ngo de. Mu rudandaza hatari inyungu ni uruhombo. Uyu musore w'imyaka 23 akaba avuga ko mu rudandaza rwiwe vyashitse agapfisha imiswi 400. Umutahe wose uca usubira hasi. Akaba agira ati narahatswe kubireka, ariko ndagwana rugabo nongera ndavyuka. N'inyigisho zitandukanye naronka ku bijanye n'ubwo bworozi bw'inkoko zarandemesha ko ejo ari heza. Manirumva akaba avuga ko yaciye yishira hamwe n'urundi rwaruka bashinga koperative yitwa Rusake Company. Iyo koperative ikaba igizwe n'abantu 200 harimwo abakobwa 4, ikaba yemewe n'amategeko. Yishimira ko bariko baratera imbere. Akaba agira ati ubu tugeze ku rugero rwo gushora imiswi 2,000 ku kwezi. Dufise abakozi 4 bahembwa ku kwezi hamwe n'abandi 8 bahemberwa ivyo bakoze ku munsi. Yongera ati mu kwirinda kuza turarangura imiswi ikivuka, twarize ubuhinga bwo kwihingurira imashini mu bwoko kama zibundikira amagi arizo bita kuveze artisanale. Ubu bakaba badandaza amagi n'imiswi biberurije, kandi ati turanadandaza amamashine abundikira amagi tuba twihinguriye. Turatanga kandi n'inyigisho ku bifuza korora inkoko. Formation
e-coaching. Eka mbere turakora tukanadandaza imfungurwa z'inkoko n'ibindi. Intumbero bafise ni iyo kugira ikigo gikomeye kigwiza imiswi y'inkoko kikanahingura ingaburo z'ibitungwa hamwe no gutanga akazi ku rwaruka rwinshi ruva mu turere dutandukanye. Wipfuza kubahamagara wobavugisha ku kamenyetso ko guteranya 257 688 6 6.